Amahoro cyane abakora dukurikirana kuri televiziyo GITEGA-Ent TV. Amahoro y'Imana, ndazi ko mukundukana muri benshi, dusaba kuzi benshi abari hanze, abari kwa dukurikirana bari Burundi, abari kwa dukurikirana bari mu mihingo itandukanye, bwakeye, abandi bonsoir, abandi karibu muri iki kiganiro. Ndazi ko mubona kuri ekra yanyu abari kwa dukurikirana bose ko dufise abatumire badasanzwe, abatumire numugisha kubaronka muri studio. Kona batwemereye bakaza tugakorana ikiganiro, numugisha udasanzwe cyane. Uno munsi twabazaniye couple apostolique, couple ikomeye cyane Gitega, ikirafasha abantu benshi. Muraza kumva intahe zitandukanye. Ni couple ikorera mu ishengero rya Supernatural Life Church Gitega. Umurongozi ayitangu yamaze gushika Gitega na madamu baringa Gitega. Reka tubakire muri GITEGA-Ent. Karibu cyane Apôtre. Urakoze mukozi w'Imana, murakoze gutwakira kuri GITEGA-Ent TV. Dutewe iteka no kuganira n'abadukurikirana, abari hirya no hino, abari mu Burundi n'ahandi hose ku isi. Yego murakoze cyane. Izina ry'ikirundi nitwa Apôtre Jimmy GATERETSE, nkaba ndumungere mukuru w'ishengero ry'ubuzima bw'ibidasanzwe canke Supernatural Life Church. Murakoze. Urabona iburyo bwanje ndi kumwe n'umudamu, ni Pasteur Doriane. Izina ry'ikirundi baza kugivuga. Karibu cyane wiganira. Ego murakoze cyane kunyakira, turanezere kuba ahantu. Turaramukije abadukurikira. Ni Pasteur Doriane. Ego ndibaza ngira ni madamu Apôtre. Ego nubakanye na Apôtre. Ego cyane. Murumva ko tufise couple apostolique, couple ya Apôtre Gateretse Jimmy yatugendeye muri GITEGA-Ent kugira ibabwire bishasha, ibabwire ico bateguriye, ibabwire muga imbere ko tuvuga bindi Apôtre. Mbega mufise abana bangahe? Twebwe dufise abana batatu. Ego mukuru ari mu gukwiza imyaka 10, afise 9. Uwa kabiri yakwije 6 ejo. Uwundi afise 2 n'inusu gutyo. Ego. Ego. Turamaze gufeta 10 ans d'anniversaire. Ego. Arabatubona bagaca baza ati muraba jeune marié, muramaze kuronka kana. Yesu yaraduhezagiye. Ego. Urumva ko turi kumwe na couple kabisa ifite experience mu rugo. Bwasi cyo kuvuga cyane, mugabo n'usiza kuvuga kuvyerekeye ishengero rya Supernatural Life Church. Mbega ryatanguye gute? Bashaka kudushinga intahe. Ego, ishengero rya Supernatural Life Church tugira dukwize imyaka 5 itariki 25 z'uku kwa kabiri. Tuzoba dukwije imyaka 5 ritangwe. No kuvuga ko ryatanguye itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri mu 2018. Hari mu 2018 hari ku musozi Izege. Twari kumwe na madame. Imana yari yabimbwiye hari haciye imyaka 10 mu 2008. Hanyuma uwo munsi haragera avec un parcours itari isanzwe. Hanyuma uwo munsi tujya gusengera ku musozi, twari twarasezeye aho dusengera tudafise turiko turasenga, je ndiko ndasenga. Hanyuma ico gihe kiragera mbwira madame n'umuntu twabana muhira w'umushitsi w'umukozi w'Imana, tuno munsi tujya gusengera hari dimanche ati ku musozi. Umunsi Imana yari yambwiye ati rero bya bintu nakubwira ci imyaka 10 uwo munsi bitangure hari ku musozi mwishamba. Twari kumwe na madame n'umushitsi umwe. Araza kwivugira igihe nabitangaza reaction yiwe yagize. Yego no munsi turashima Imana. Yego cyane. Yego urumva ko bariko batubwira Supernatural yatanguye ku isoko byatanguriye, batanguye ari abantu batatu, batanguriye ku musozi. Apôtre babwiye tuje gusengera ku musozi, batazi ngene bakurikira, nakujya Yesu yabwiye kurikira. Yego. Batazi ibyo bari mu. Yes, yego. Madamu we yarafise igicapo cyo munsi ku musozi byari bimeze gute? Urafise igicapo kanaka nk'ibintu bigutangaza wibuka ku musozi habereye byari bimeze gute? Ego twari tugiye ku musozi gusenga nyene bisanzwe tazi ko ari shengero hava rivuka, ariko subiye inyuma gatonya tugihura yarambwiye ati ndafise umuhamagaro, atuzohora umperekeza mu cankuzo. Yarakunda kuja mu cankuzo kuvuga ubutumwa bwiza mu ama province atandukanye. Yarafise akambwiye ati uzoza uramperekeza. Uri umudamu kwerekeza umushinga ntahe wumva ntangorane, kuzoherekeza umuntu kuvuga ubutumwa numva ntangorane. Uwo munsi
iyo tariki 25 z'ukwa kabiri abivuze numvise ati sa uragiye mu mashenge numva umenga ni ibintu bitoroshe nukuri ikintu nakoze nararize ku musozi naciye ndira numva ati ntabyo nzoshobora ariko ubuntu bw'Imana bwabanye natwe turashima Imana. Byari biteye ubwoba amashengero nukuri ico novuga ni kimwe iyaza ku proposa ko tugira mariage ari umupasteur sinibaza ko nari kwemera. Warufise igicapo kanaka wakoze. Yego uravuga ati ibyo bintu si ibintu byoroshe. Murumva ko dufise couple ryoshe cyane bariko baravuga ingene bahuye ingene ishengero ryatanguye GITEGA-Ent mu Rwanda mudukurikirana Rwanda partage Rwanda yumviza ikiganiro hari ikintu cyo wabwire gishasha maze kuzumva kabisa mu Rwanda mudukurikirana cyane. Apôtre none mutangwa ishengero ico gihe mwabandanye musengera ku musozi byagenze gute? Twarabandanye dusengera ku musozi nk'imyamungu ingahe hama turabo nyene turabo batatu hama turatera imbere dutangura kuvuga ubutumwa mwibarabara tuce tungururiza muhira muri salon tugira igicaniro cyo munzu ariko cyitwa ishengero turabwira abantu ko ari ishengero hama abantu batangura kuza hanyuma dutangura kwerekana ubudasa produit nshasha tuzanye ico Yesu yadutumye igitega ko je nari naje igitega mvuye ibujumbura nari umwana w'ibujumbura hanyuma Imana inzana igitega irahantuma kugira ndahatangurire ibintu bishasha dutangura kwerekana ubudasa dusengera abagwaye tubohora abantu bumva ijambo ritandukanye n'iryo bahora bumva abantu batangura kubikunda turamara iminsi naho dusengera muhira gushika naho muhira harengegwa cyo twumva ko twakungururiza ahandi tujya gufata sari izimvye cyane ku kwezi twayiriha 600 bya bintu abantu bavuga ngo abapastori barondera ibigira 10 n'amashikanwa ku kwezi ibigira 10 nayo mashikanwa bavuga yari 30 hanyuma ivyuma twabikotesha nk'ibumbi 140 par weekend rero ku kwezi twaradepansa nk'umuriyoni hanyuma yo madime ibyo bigira 10 n'amashikanwa ubikunda byava mu rugo iwacu ushaka abantu bakizwa abantu babuhuka yes babuhuka barakira niwo mutima Imana yari yaduhaye kuko ndibuka dura na madame naraciye mu bukene bwinshi hano twari turi yari ishengero imeze neza bifashe umunsi umwe birambabaza ingene mbiba ijana abandi babiba 100 bakagarukiraho mbwira Imana ati Imana sinzosubira kubiba utanyemereye iki kintu ndashaka ko uzonyemera ko nzogera ahantu mbiba amamiliyoni mu bwami bwawe. Rero ico kintu nari ndagifise na madame tugihura ndamubwira ivy'umuhamagaro namubwiye ati none mbere yuko unyemera hari ikintu tuzokora hamwe utacemeye ubu ntitujana Imana yampamagaye yambwiye igihe tuzokora umurimo ko tuzokoresha ubutunzi bwacu cyane rero ico kintu Imana yaragikoze twagiye kubitahura twaratevye ko ntitwamenye ko turabukoresha twabyisanzemo kandi tubikora tunezerewe yumvire ko Imana twatanguye ishengero yaraduhezagiye ariko haragera igihe mu matariki ya 20 tugasengera irasiyo kandi abantu batubona bazi ko dukora amafaranga atari make yego kwera byose mwabigira kubera iki mwifuza ko abantu bahinduka bakizwa abantu bagahinduka yego cyane kavuga abantu bakeneye kubona yego cyane tumufasha amahera yose Imana iguhaye ushirayo amafaranga ararondegwa karonko ariko imitima y'abantu n'ubugingo bw'abantu burazimbye gusumba amafaranga abantu ko madukuriye ku GITEGA-Ent muvuga ko Imana yamushize mu mutima gushaka gufasha abantu biciye mu butumwa bwiza abona ko yafashe ubutunzi bwiwe bwose yarafise mu rugo byari gushoboka agafasha umuryango akubaka amaparcelle akubaka amazu buga byose yarahevye kubw'ubutumwa bwiza Yesu yaravuze ijambo rikomeye aravuga ngo ntawahevye byose kubgajewe atubishumbusha yego cyane urumva numwabona umuntu ashumbushijwe nuko yahevye byose sinzi ngene madame ico gihe byaragukora ku mutima byagenda gute gute ego ntibyari byoroshe ndibuka tukitangura arambwira ngo twaronse sali ya 600,000 nkavuga ati amahera ko ari menshi cyane kandi n'urugo rufise ibyo rukeneye sinumva ingene bimeze ariko
nukuri sinzi imana nyene imana ni nziza bugiye uhuje umuntu ihuza n'umuntu azogutahura mu byo uri kurakora hanyuma numva ndavyakiriye hanyuma nibuka ko kenshi ayo mafaranga 600,000 nije nayo kuyakura kuri banki nkayatanga nezerewe nukuri mu nyuma niho nagiye kwibuka yuko igihe nasengera umuntu tuzobana naho navuga ati mwami ndagomba umuntu agukorera ntazi ko tuzohura nawe ndagomba umuntu agukorera ati hageze no kubiba numve azovyumve twasengera mu ishengero rimwe wewe akavyumva uko iwe ntamuzi nanje nkavyumva uko anje ntamuzi rero Imana irafatanya ivyo bintu rero sinigeze nduha n'ivyo bintu umunsi umwe twari ko tugira isabukuru ya mbere hanyuma umuntu umwe arashinga intaye mu ishengero urumva uri kuriyumvira ibintu vyose ingene n'ubuzima buhakwa guhagarara kuko uburyo buriko buragenda umuntu umwe arashinga intaye ndavuga ati mwami uyu muntu ko yagiriwe neza gutya nabwa buryo numva umenga birakwi nuhabwa icubahiro bya bindi byasohotse mu bw'ubuzima bwa umuntu umwe yagiriwe neza numva ndabishimira Imana rero nta mutwaro urimo n'ubu nta no mutwaro bimeze neza murumva ko dufise couple ryoshe couple apostolique couple ifise intaye nyinshi aha ntitwavuze ngene bahuye ntitwavuze ngene bagize ba mariage tuko tuvuga ibya gishenge bya sokora shengere ryatanguye urumva ko bafise intaye ikomeye abantu benshi batangura ishengero bari bake uburyo bubagora mugabo barafasha uburyo bwa babushira mu ishengero bori kudukurikirana ubande gukurikirana iyi video ubushobora kuyipartage twabwire ngene Imana kitakubahezagire rero kubera bemeye guheba vyose ngene Imana atakubahezagira apote mumaze gutanga vyose baratanga ishengero ubu ishengero rimaze imyaka 5 yego two dutegura anniversaire imyaka 5 iyo myaka 5 mukaba mwarubatse ishengero ryanyu mwaguze parcelle mwarubatse ishengero ryiza kandi ryagutse mwaraguze ivyuma bishasha dibaza je nk'umujournaliste icatumye mu bironka ngari yambuto mwabi bwa mbere yego cyane uko abandi birabagora vraiment abandi biragoye vraiment mugaye ngene mwahevye byose murabiba imbuto ikomeye imbuto nziza kiraburi ko murimbura ubusingisi baza kudusigurira yego cyane nkuko bivuze menga hari ibyo bizimwo muri iyi myaka 5 tugiye kugira igikorane kidasanzwe cy'iminsi 3 harimo ubushobozi bw'Imana ariko harimo no gushima Imana ko tuyigize turi iwacu twarubatse katedrale nziza nini nta mafaranga y'abazungu arimwo nkuko tubimenyereye abantu bavuga ari aba ishengero ry'Igitega abantu basa n'abasanzwe ariko badasanzwe kandi b'Igitega benshi b'Igitega nka 99% kwijana turetse nka rimwe kwijana usanga ara mugenzi hirya no hino baba baterereye ariko ni mu ishengero nyene ingene twabikoze twatanze akaroro Imana yarambuye ati mu mwaka wo kubaka hanyuma tugura parcelle y'imiliyoni 25 ubwa mbere mu mwanya muto tuyarondeye mu mezi twatanguye hari muri août dutangura kugura parcelle twagiye kuyiriha début janvier y'ukundi kwezi urumva na mezane 25 millions turayigura hanyuma tutidudeclara umwaka wo kubaka bamwe gisagara yajumbise baratwinga ngo bavangiye ko ntibumva baravye ingene tungana imyaka y'ishengero abanyeshengero baravye ku maso ariko abantu b'Imana ntushobora kubaraba ku maso n'abantu bahezagiye kuko umugisha uva indani ugasohoka inyuma rero tubideclare twatanguye kubaka dufise 1,5 million mu kwa gatanu dufata abakristo tujya kwimba parcelle nibiki barabona tu video tumwe yego twavuye kubikorera ibiti nije nari imbere umuntu yari yaduhaye ibiti twatanguye data gukora duha ibiti ndamusaba ibiti araduha ibiti bikeyi byo gushinga ibintu bita ibikwa hano bitira uko bani nko ku birometero hafi 10 nagiye tubyikora ku mutwe je namaze iminsi izo siri dakora neza kugira nereke akarorero kujya umwami Yesu yaje imbere niko nanje nje imbere y'ishengero yaba gutanga yaba mu bikorwa yaba akarorero ko kubaho nje imbere kugira ngo apana bya bindi ngo muraraba ivyo mvuga ntimuraba ivyo nkora twe twigisha ati muraba ivyo nkora n'ivyo mvuga hanyuma mu bikore rero uno munsi turi mu ishengero iwacu
nimwagirirwa akaryo muzohaza murabe muzoshima Imana. dukurikirana karibu cyane Gitega Karera hirya na hino hose agishengero nukuri jyu na Gitega Entertainment ni yashika urazi ko ari televiziyo idasanzwe akora ibintu bikomeye Igitega n'abantu mpuzamahanga bashoboye kwashika nabo bakabibona amahanga akabimenya Imana yobahezagira nabo cyane gose nukuri mu myaka 5 ni ikintu kidasanzwe kubaka kugura parcelle kubaka tumenyera amashengero menshi mu Burundi amara imyaka 10 kwera yubaka andi akwita imyaka 15 na parcelle bafise vuga bakatiwe bagashika ku ntu arabakozi b'Imana babagenzi bambaje ngo byagenze gute kuko twubatse mu mezi 5 mu mezi 5 dufise umuriyoni umwe dukeneye gukoresha miliyoni 80 tukabeza mu mezi 5 sinzi ko ivyo biharuro bikora oya nibyo twita rero ibidasanzwe abantu barababaza ngo none ibidasanzwe nibiki ibidasanzwe nivyo turiko turababwiye Odeka turese igishengero abantu ari mu ishengero bari kubabwiza imyaka 5 iraheze murafise ntaye mu myaka 5 muvuga twebwe abantu twarabonye abantu bahinduka ukuntu igishengero afise igicapo societe aho baba bari babakeneye ko abantu bafata igicapo ndafise ntaye zimwe zimaze kugarama ntaye yego cyane imyaka 5 n'icyo bakoze ku mutima mbonye kugira neza kuhoraho biciye mu ijambo ry'uhoraho muvuga tw'abantu barahindutse n'iki kintu cyo bakoze ku mutima ikintu cya mbere cyadukoze ku mutima ni transformation ni impinduka y'ubuzima bw'abantu apana indani gusa buva indani bagaca batahura ko umuntu adakizwa gusa indani ariko akizwa n'inyuma ari abantu bashobora gukizwa akumva ngo iyi ndwara ni Imana yayimpaye n'ubugombe bw'Imana n'umusaraba wanje ubundi atubukene kazima mu mutima nakijijwe nzoja mu ijuru ariko babitawe nabi rero message Imana yaduhaye ni yuko Yesu yaravuze ngo ijambo ry'Imana yavuga mu Bitesanuka ba mbere igice cya 5 murongo wa 23 ngo impwemu zanyu ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu ngo bize bisangwe bitagira umugayo ku munsi w'ukuza kwa Yesu Kristo rero abantu biyumvira mu mpwemu gusa ariko iryo jambo ryanditse ko ari ubutatu bw'umuntu impwemu ubugingo n'umubiri bize bisangwe bitagira umugayo rero Yesu igihe yaje agasanga ufise mu mpwemu wawe ameze neza ariko uragwaragurika urashonje uri mayibo uvuga Yesu Imana ikomeye bizogora gutahura ingene abantu boza kuri Yesu bakubona uwo Yesu nawe nico gituma ubona abantu benshi ubu abatunzi ntibaza mu ishengero baja mu kabare kuko baturavya bakizwa ingene dusa umenga tugira dufe na Power Live ariko ngo dusa nk'abagira abapfa ariko tubaho ibihe byose ariko je siryo jambo twoguma tugira ariko ifo kwisi turabirako mu buzima bwose ukabona mu ngo bimeze neza twuzuye amahoro ntitugwara nta bukene abana bafite umugisha biga neza baba bambere sinzi nk'abana bacu baba bambere sinzi ko yes urumva ntidushobora kwemera yes nuko barutana cyane abandi baba bari muri maternelle bariko baraja mu wa mbere ariko nabandi c'est la même chose rero ubwo buzima nibwo Yesu yaduhaye niyo message rero abantu barakiza ingwara zidakira ugazubona umumama bambuye ati wowe genda ugwaye diabete genda usigaje amezi angahe ko ibiri avance très avance genda urindira upe n'umwana yamupfiriyemwo hanyuma tukamusengera agakira agasubira akanabyara abaganga bakavuga ati ni wewe wa wundi wari waje ati ni jewe byagenze gute baransengeye mu ishengero narakize ukabona abantu nabo bagera batindi batagira aho baba batagira ivyo bajya uno musi nabagwiza tunga yes nabagwiza tunga kubera iki ijambo rero sukuvuga ngo abantu baje baba ngo ibintu nibiki ntiduhera ku bintu duhera mu ijambo rihindura ubugingo ariko rigace risohoka hanze ngo ivyo twizera nivyo tuvuga umaze kubivuga wabyizeye biraba